Cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ahejeje gushika avuye mu rugendo rwamushikanye hariya mu gihugu ca Tanzania aho yari yagiye mu nama yamuhuza nabo basangiye amabanga n'amabango bakaba bagomba kwiga ibijanye n'amasoko ntanganguvu. Rero ivyo bategezwa kwiga mu byo bategeza gushikako harimo cane gushira umukono ku masezerano yiswe amasezerano y'i Dar es Salaam ariko na mission amajana 3 ico nkaba ngomba kugisigura. Iyo mission amajana 3 ni ukuvuga ni mu mfunyapfunyo nayo ubundi bwobwo ni miliyoni amajana 3. Ni ukuvuga rero yuko hariho umugambi w'ibihugu byo muri Afrika wo guhereza amasoko ntanganguvu wo guhereza umuyaga nkuba abene gihugu bangana imiliyoni amajana 3 mu kiringo c'imyaka 5 guhereye uno munsi. Yamara rero imbere yuko bashika gushira umukono kuri ayo masezerano vyabaye ngombwa yuko umukuru w'igihugu canke uwamuserukiye berekana imikenyuro berekana intumbero bafise mu guteza imbere amasoko ntanganguvu mu bihugu vy'iwabo. Imbere rero yo gushika gutera umukono kuri ayo masezerano abakuru b'ibihugu canke ababaserukiye byabaye nkenerwa yuko umwe wese abwira abagenzi be ingene agiye gutunganya canke asanzwe atunganya ivyo umuyaga nkuba ivy'amasoko ntanganguvu mu gihugu iwe. Bica vyumvikana rero ko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yagiye imbere yabo basangiye amabanga n'amabango yo kurongora igihugu akababwira imigambi Uburundi bufise mu guteza imbere ico gisata c'amasoko ntanganguvu. Twovuga yuko yabivuze mu biringo bikuru bibiri. Ubwa mbere atanguye gushikiriza imigambi isanzwe yararangutse muri ico gisata, hanyuma arashikiriza imigambi yoba yimirije kuranguka canke iriko iraherahezwa. Imigambi yamaze kuranguka yaravuze cane umugambi wa Rusumo Falls. Uwo mugambi nawo ukaba uzofasha Uburundi kuronka umuyaga nkuba, umwimbu w'umuyaga nkuba. Umugambi nawo ukaba ushobora kuronsa Uburundi umwimbu w'umuyaga nkuba ungana n'ibipimo bita megawatt 27. Yaravuze kandi n'ubu mugambi uherutse kuranguka ukaba ari umugambi yaje kuranguka witwa Kabu 16 mu bisanzwe ni Kaburantwa 16 kuko ni urugomero rw'umuyaga nkuba ruri ku ruzi Kaburantwa hariya mu ntara ya Cibitoke. Gambi iriko iramera nk'ihera kuranguka. Ku bijanye n'imigambi iriko irahera kuranguka yarashikirije umugambi w'urugomero rwa Jiji Murenge. Ubwo rugomero nago rukaba ruzoshobora kuronsa Uburundi umwimbu w'amasoko ntanganguvu, umwimbu w'umuyaga nkuba ngana n'ibipimo 49 n'ibice 5. Mukaba mwumva yuko atari umwimbu muto. Mu bijanye n'imigambi yimirijwe haba muri kejo ka vuba canke ka kure, ni imigambi cane usanga ijanye na yambona kazoza. Harashikirijwe nk'umugambi ukomeye cane wo gukura umuyaga nkuba hanze kugira ngo imihora y'umuyaga nkuba yo mu Burundi ihwane n'imihora y'umuyaga nkuba wo mu mahanga